murakoze nyaniteka umukuru w'inama nshingamateka kunyongera ijambo kandi nkenguruka n'ubu nyene uko mwadukengurukiye hamwe n'abashingamateka babajije ibibazo bakigarutseko ko bakenguruka. Unkundire rero mbanze ntanga umuco ukwiye kandi muca mumva mbona imvano y'ibi tugenda turabona, ariko ndabaremeshe yuko hariho byinshi turiko turahindura naho bitoroshe. Mu ntango iyi migambi murabona kenshi yakogwa n'abanyamahanga kandi n'umugwi w'abahinga bagenda bakurikirana mu bihugu n'akazi roba bariko barakora, ugasanga kenshi nk'umugambi wigiwe nko mu gihugu dufate nka Mali ari igihugu gishushe atamburirwa, ugasanga uwo mugambi wawuteruye uko nyene bawuzanye mu Burundi. Ivyo bihugu bibiri bidasangiye uko ibirere bimeze, iriko iraja mu ngiro ni igisenge bagendana c'imigambi bakacuzuriza aho bageze. Bigeze rero kubushira mu ngiro ugaca usanga biragoranye. Ico bimarira bene gihugu ni ibi nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yatubwiye. Umugambi uheze ibikorwa biba biheze, ibyaranguwe bikaba biheze. Biro twarabigize ko isuzuma kuva muri iyi myaka 10 iheze, naho mubona twaciye dushiraho igitabo ngenderwako c'imigambi mu burimyi n'ubworozi n'ibidukikije muri iyi myaka ine. Ubu abo bahinga baje tubabwira ati igikorwa co gutegura imigambi twaracikoreye, nimuturabire yuko hari agahaze mukosore tugire hamwe. Ikindi ca kabiri cari kibabaje cyaratubaye ko no mu mwaka uheze ugasanga abahinga bavuye hanze baje kuraba uko imigambi yakozwe bonyene bateguye, mugabo abo mu bushikiranganje bagiye bakabimperekeza, harageze aho bagiye kubaza bene igihugu bakumiriye ababaherekeje mu bushikiranganje, bagira ati oya mwebwe n'ivy'iwanyu reka twibarize. Rero navyo twarabikosoye ko ico gihe abo bose twaciye tubakurayo ca turabarungika turavyikorera. Ikindi naco nuko bitangaje ko umuntu avuye mu Bufaransa akakubwira umwonga kanaka uri ku musozi kanaka atahonyoyeyo awubonera kuri Google, akakwemeza kwazi ibyaho gusumba wewe uba muri ico gihugu. Biro twavuze ati byari magera byarageruye, ibi twarabyanse. Ico gituma dusaba ubu yuko abo bahinga bavuye hanze baza bagakorana nabo mu bushikiranganje kandi bose bakitwa kumwe, kuko ntibyumvikana ngene wo kwirigwa indwi yose nyuma y'umuntu wagahembwa mugabo wo kamenga uri mperekeza. Ibi rero nshangaruka ro kuri ca kibazo nyene iteka mukuru w'inama nshingamateka yabaza akenewe iki. Dufatiye kuri ivyo niki icambere mo dufasha yuko haba umugwi w'abahinga bavuye hanze bakaza basanga abo mu bushikiranganje nabo n'abahinga kenshi bize bimwe, baba ari abagoronome, baraba ari abaekonomiste, baba ari abantu bize ivyihindagurika ry'ikirere. None abo bakozi dufise bize mu ma université amwe basangiye bafise amadiploma amwe baronka umutwe
urengeje kuko bafise iryo zina ry'ubukonsulta cyangwa bakoresha iyo mpamyabushobozi. Arono twavuze tuti modufasha aba barundi barazi ubwenge bari mu bushikiranganje bakorane nabo bafatwe kumwe mugabo abo mu bushikiranganje ntibabe imperekeza. Nigeze kujajura turi mu bintu byo kurondera abakozi baranka umukozi w'umurundi umwe, baranavuga yuko yoba yaravunitse kuko afise inkovu. Naciye nterefona Washington, wewe wicaye i Washington, uwo mukozi nta n'uwuzi, umenya gute ko afise inkovu utamubonye atambaye impuzu? Bivuga iki? Harimo ibintu by'amaspekulation. Nibi rero nshansaba mudufashe uko kuntu amahera ahabwa igihugu bakavuga ngo nayo igihugu, mugabo muyakoresha igihugu ntikigira ububasha non objection y'ukurokrita abakozi, non objection yo gukora amasoko y'ingene ayo mahera akoreshwa. Ni kuki leta y'u Burundi nayo itagira ico ibivuze ko ivyo tukama tugengwa n'amategeko gusa yabatanze amahera? Naha dusaba rero yuko na leta y'u Burundi haba mu gushiraho abakozi, haba mu kugira amasoko, mu gutegekanya ibikorwa bizokogwa n'amahera azobikora, nayo yogira ici bivuze ko ikagira ntibe nayo nkuko ari kubiraba gusa. Non objection leta y'u Burundi kenshi ntigira ici bivuze ko kuko ava kubatanze amahera. Ivyo bintu bibiri bikosowe ngira ngo kandi bitegerezwa, kuko iyo turiko turajubu twese turi mu iterambere kandi turyumva kumwe. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yego twaraganiriye ni vya bindi twavuga, none ko abaje nabo nyene rega n'umwuga baba bashaka guca amahera. Iyo migambi twasanze harabo tubaza tuti mbega mwebwe mwarize iby'iterambere cyangwa mushaka gusubiza inyuma iterambere, mwagiye mubigarukako. Hariho n'uwo nigeze kubwira mbega umuntu yoguha inkono irimwo ibifungurwa akayigutereka imbere mugabo akakubuza kuyikoramo, ibyo bifungurwa birahava sinovuga kuborari biragasha, naco bikumarira. Nukuvuga ni kwa kwicisha umunoho umuntu. Nibi rero by'aya maproje nuko bimeze, ariko nababwiye twaragize umwirimburo ku myaka 10, twarabonye ingena amaproje yubakwa, amaproje namwe bagahindura amajambo, bagahindura niyo bikorerwa. Nico gituma ubu kuvubu mu bushikiranganje turongoye nta numwe aza kutubwira aho proje izokorerwa, asanga twayimuteguriye cyangwa tukamubwira tuti muri iyi proje twifuza ibi nibi mu myaka 5, mu myaka 7, mugabo turakeneye ko mu myaka 10 cyangwa 15 proje yaraheze tuguma tubona akamaro uwo mugambi wagiriye abene gihugu kandi wagiriye n'igihugu. N'urugamba rero terambere kandi n'urugamba kasi benshi bakunda ko umuntu atera imbere. Ibi rero turiko turabikora kandi turiko turabyumvisha. FIDA yarabitwemereye, FAO yarabitwemereye, la banque BAD yarabitwemereye, ubu hasigaye yuko na Banki Mondiale tubibumvisha kugira ngo tubereke yuko turi magiriranire mu guteza imbere iki gihugu cyacu. Mugabo
atawoza adusumbya kumenya ibyo dukeneye twebwe nk'abari mu gihugu.